niyumviye ku bihugu vy'iburaya cane cane nasanze baba bemera abaganda baragenda abakenya baragenda za Ghana bakagenda nyene bobo bagiye gukora akazi nkuko nabandi baje za Dubai bagataha muri vacances bagasubirayo ariko twekeshe ku barundi twebwe mu barundi kenshi umuntu agiye hanze mu mutwe haba harimo ko yo kwideklara akitwa impunzi ico rero je navuga nti kubera ko natwe turashoboye wanashimba bana natwemera aho umurundi akorera hanze baba bamwemera n'abantu b'abanyamwete n'abantu babizigirwa ico Josurinyesa nkuko mwabivuze donc kuja i Dubai bishobora kuba bitandukanye no kuja i Buraya aho usanga i Buraya kenshi abantu n'ubundi bacisha muri za declaration zo kwideklara nk'impunzi ariko aba nabuvuze ko bagiye ku kazi none aho kazi karahari koko akazi karahari i Dubai ubuzi buhari ni bwinshi cyane uburenganzira bwawe amafaranga ivyo umukoresha ategezwa guha umukozi ivyo umukozi agomba guha umukoresha donc les deux parties byose biba birimo ukayisinya iyo uyisinye turayisikana donc umuntu ayisinya kiri Bujumbura akiri ngaha tukayisinya bivuze ko n'umushahara azohembwa wose abawuzi agenda azi akazi agiye gukora agenda azi umushahara azohembwa donc agenda kuri visa de travail ashitseyo acaja kuri medical check up je ndamuvana ngaho kwanza ndabavana ngaho abashitsa ku kibuga c'indege ngaho abona ko bagiye bashitse hariya mba nakordonye umukoresha abo hariya abari ku kibuga c'indege aza gushikira umushoferi waho akamutora akamujana muri accommodation nahazoba izo zindi procedure zose zibandanya mu bisanzwe wewe nta hantu na hamwe yijana ava ngaha agiye ashika ivyo kubaho hariya hazorara byose biteguye aca abagiye ku kazi mu bisanzwe aho dutandukaniye n'abandi nuko tubikora mu mwanya muto umuntu akabagiye donc bishobora gutwara nk'umwanya ungana gute bishobora gutwara asavye visa usavye visa bitwara hagati y'imisi 10 na 15 uretse nk'ubu muri bari mu Ramazan birashobora gushiksa nka 20 jours byose tuba tubibona biba biri ku mugaragaro nukuvuga ngo ku buryo rero keshi nka usanga babwiye ngo vyanse baba babivye babivye niko mu kirundi ciza baba babivye umuntu akubwiye ngo nari nakurondereye aha ngo naguhaye offer yofuma kubwira ko vyatevye umuntu yo bareka dukurikira ko mure atari mu Burundi adashoboye gushika hano kubiro umuntu nafise ko mushobora kumufasha Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omdishanyuma reka ndabaye ikaze cyane kuri Agaciro Media. Urazi ko dukunze kubarangira akaryo kenshi ama opportunity menshi atandukanye. Reka uno munsi twongere tubamurikire tubereke aho muja kurahura ubumenyi no kurondera amafaranga kandi arahari. Uyu mushinga nawe mubona ari kuri kamera. Reka dushika ni Dubai kandi turi ngaha n'abarundi mbere abaheri ifite gushikayo monsieur niwe kuri Richard tubaramutse cyane ndabaramukije cyane yego tubarikaze kuri Agaciro Media bose bariko baradukurikira murakoze cyane kandi ni ryambere muhavugiye ni ryambere kabisa ni ryambere mvugiye ku Agaciro Media mugabo nizera ko nzohavugira cyane tuzokorana byinshi kuko urumva ibyo mukora ni iby'agaciro nyene ego niyunge ko Richard ninde Richard niyunge ko n'umurundi aba mu Burundi yavukiye mu ntara ya Rumonge yubu hama yagenza amahanga namaze kuba mu bihugu byinshi bitandukanye ariko ubu nahora mbi Dubai uretse ko ubu ndiko ndakorera ibikorwa byanje ngaha byo gufasha abantu nyene nkuko nako mwariko murabivuga ego kenshi abantu mwatembereye murabona ibitari bike byobera karyo bene wanyu b'abarundi babasige nga ngira ni nayo ntumbero yatumye muza kugira ngo mufashe ababene wacu nyene baje kurondera gatahe babone kubaho neza i Dubai numvise yuko iruhande yuko babite mwebwe nyene ngo mu diaspora handi mvuga nkabona ko mukorera nga i Dubai umufasha abantu gushikayo mubafasha iki bigenda gute
nkuko bivuze nyene iyo umuntu amaze gutembera kenshi ikintu nyamukuru aba ari ukwiga ukwiga ukaraba uko abandi babaho uko abandi biteza imbere uko abandi bateza imbere ibihugu byabo nawe bikakubera akaryo ko kubikorerako rero jewe maze kuja hanze namaze gukorera mu bihugu nkuko nakubwiye bitandukanye narifuje gufasha abandi bene wacu bashobora kuja hanze umurundi akaja gukorera hanze afise kontra hama agataha agakora imigambi yiwe mu gihugu akanasubira ku kazi akaranuvera mugabo niyumviye ku bihugu vy'iburaya cane cane nasanze baba bemera abaganda baragenda abakenya baragenda za Ghana bakagenda nyene bobo bagiye gukora akazi nkuko n'abandi baje za Dubai bagataha muri vacances bagasubirayo ariko twekeshe ku barundi twebwe mu barundi kenshi umuntu agiye hanze mu mutwe haba harimo ko yo kwideklara akitwa impunzi ico rero je navuga nti kubera ko natwe turashoboye wanashimba abantu natwemera aho umurundi akorera hanze baba bamwemera n'abantu b'abanyamwete n'abantu babizigirwa ico Josurinyesa mugabo usanga nta experience ururimi na education y'uwacu ntibayemera mbajije nk'ibihugu byariko nabona biriko birarokrita abandi ariko baca ndabaza kubera Dubai ho ndahamenyereye ndavuga nti umuntu yakoreye Dubai baramwemera hari kandi Dubai ndahabaye ndazinanye n'amasosiyete atari make ashobora guhayaringa kwangaja abantu bakagenda gukora bavuye ino bakagira experience muri ubwo buzi buto wanashima mugabo bakaronka amadolari yo kuza ku investise iwabo gukora ikintu kigaragara ni mwiyo ntumbero rero naciye mvuga nti je ifoko ngira agence ifasha abantu kuko usanga umuntu umwe yabarakubaza nanje nzogende gute reka ndabishire mu nzira igaragara ngire agence ishobora kwakira abantu ngaha ifitaniye amasezerano n'abandi bantu izinanye n'ayandi company yi Dubai abantu bagira experience komsa nzorondere ya makontra y'Iburaya amwe umuntu agenda umurundi akagenda gukora atideklara atitwa impunzi yitwa umukozi agaheza kontra yiwe agataha bakaza gukontribua nkuko ko abandi bose bariko barabikora kuko muri bise CV nyayo yavuga ati je narakoreye Dubai mu bintu binibi ndashoboye gukora ikintu iki ivyo birakonvenka gusumba kuvuga ngo nizibi abahanze abazungu baba baraba ico umuntu ashoboye gusumba ico yize umva ico ushoboye nico kiguha agaciro nico kiguha akazi rero urumva navuga nti umuntu yarakoze Dubai nimba yarakoze ari umuyede plombier akaba umuplombier agaheza iyo myaka ibiri azogenda hari avuga ati je ndashoboye gukora plomberie ndinstara inzu neza narabikoreye Dubai nikivyemeza niki abantu bakabandanya gutyo bakinjiza amadolari bagakontribua natwe tugaterera muri ya vision 2040 2060 yanyine icubahira umukuru w'igihugu iyi company yanyu yitwa gute yitwa entreta harimo agence zibiri harimo agence de voyage katira amatike y'indege yitwa Holy Travel and Job Connect agence hakabaho n'iyindi yitwa Ajoka agence for Job Connect abroad no kuvuga ngo mu kirundi ni agence de placement de main d'œuvre nationale à l'étranger kabisa nuko hama hakabaho ni kubera ko biba bisaba itike z'indege hacabaho na agence icibakatira amatike y'indege vyoroshe no kuvuga za nyungu abandi bantu bo mu agence de voyage bokunguka ko uri kurarondera itike zivaho ihenga bibe muri company pour minimiser le coût y'amahera umuntu ashobora gukoresha kuko igituma abantu bataja hanze kenshi n'uburyo ugiye kuraba usanga abantu benshi barabigusaba mugabo kubera yuko amikoro atari kirenga nk'ibintu biba bisaba amadolari igihumbi $1 kuduga usanga bigoye ko umuntu ashobora kuyafata vyoroshe nico gituma tugerageza kuminimiza ama dépenses yo ba menshi ku muntu kugira ngo bagende kuyarondera vyoroshe hano muri ko murakorera nibaze ko adresse yumvikana ko ari mu biro bya meri kuri etage ya meri ku rundi ruhande
iyi societe iyi company mwe mwakiriye nivyo nizera ko yemewe n'amategeko. Ntego cyane. Hari ibiranga byose. Hari abantu benshi negiye numva ngo barondera amaviza abantu umugabo wabaha amahirwe mu nyuma ukababura. Nizera ko mwe bini company list nivyo twaje gukura. Ivyo nivyo dushaka gukura kuko ivyo bituma n'uwari ko aravyiyumvira benshi bariko baravyiyumvira. Bavyita ko abantu bakora ubusuma bitagira mugabo nibaza yuko ibikorwa biragaragara harabaturungikira ama video badoshimira mu minsi mikeyi maza mu mezi makeyi maze nkora nga namaze kurungika abantu barenga 50 kandi bose bararungika ama audio ama video yo gushima kandi babandanya barungika n'abandi abandi bonyene kuko uwagiye ni washinga intahati je ndi mu kazi kameze neza. Hariho ama video nshobora kukwereka ngaho wanashimuka zonacishamwe abantu bakabibona ko abantu bagiye abakora akazi ka security abakora abashoferi b'amamoto bakora livrezo bashitseyo donc bari mu kazi babaye ahantu heza i Dubai bifotoreza ahantu heza baca ahantu heza kandi bagiye mu mwanya muto aho dutandukaniye n'abandi nuko tubikora mu mwanya muto umuntu akabagiye. Donc bishobora gutwara nk'umwanya ungana gute? Bishobora gutwara asavye visa. Usavye visa bitwara hagati y'imisi 10 na 15. Uretse nk'ubu muri bari mu Ramazan birashobora gushiksa nka 20 jours. Kubera ko umwasaha yo gukora bari make i Dubai hari sico kimwe no muri periode ziri normal. Aho niyo mbona akantu ka hotel gatoyi ariko nta muntu ashobora kumara ukwezi ataragenda atabintu vyagoranye birimo. Nkuko mwabivuze donc kuja i Dubai bishobora kuba bitandukanye no kuja i Buraya. Aho usanga i Buraya kenshi abantu n'ubundi bacisha muri za declaration zo kwideklara nk'impunzi ariko aba nabuvuze ko bagiye ukazi. None aho kazi karahari koko? Akazi karahari i Dubai ubuzi buhari ni bwinshi cyane. Oro Imana bane namwe nagomba gushimira agence Holy Travel bafashije gushika Dubai no kuba akazi keza karuhuye umutima wanje umubiri wanje nkanatumira kandi ngatera intege mwebwe mwese mwifuza kuhashika no kuronka akazi keza ko mu shikira agence Holy Travel ikabafasha bakorera muri Mairie Hotel de la Ville ni phone numero iboneka yawe. Ahubwo ntitwarondeye isoko ry'abarundi mugaje nivyo ndiko ndagwanira kandi nsa n'uri ko aratsinda kuko uri kuraraba poromoma no kuvuga ngo target y'abantu babakoresha bi Dubai iri kwirahagarara mu Burundi cyane gusumba muri Uganda muri Kenya muri za Nigeria nkuko vyari kubera ko abarundi nabizigirwe Dubai bafise reputation nziza. Barakora nta kazi na kamwe nta kintu umurundi umwigisha atashobora. Nukuri. Baragikora ibintu byose ni machine zose. Ururimi bariyadapta kiretse ko mu maposta amwe nk'izo za security bisaba kutangura uruzi usanga bigoye. Mugo ibindi bintu bisaba gukoresha ingufu amaboko amamashine bakwigisha iyo uzofyonda aho tuzi bikorenga abarundi babimenya ningoga cyane kandi nabizigirwa. Amaviza yabo i Dubai nico gihugu ca mbere viza yaho inyaruka kandi dasaba ibintu byinshi. Ugiye koraba nka za Uganda za Nigeria Kenya hari ibintu bita police clearance novuga ko ari nka declaration canke bonne conduite VMRs ivyo barinda gusaba muga mu Burundi naga photo passport konyene na copy ya passport yawe muri 24 visa ikabibonetse. Urumva abarundi rero yaba muri leta ya UAE yaba muri mu ma societe akorerayo abarundi bafise reputation nziza nico gituma turiko turagerageza turabe ko uburundi bwoba cible ku bakoresha bi Dubai hama bagende binjiza amafaranga baterere mu iterambere ry'igihugu giwabo nkuko ba Fabrice bariko barabikora byose nukuvuga ngo abantu bazoja hanze nabagiye gutahura yuko igihugu kizotezwa imbere n'abantu bariko barakora kandi abakorera hanze barafise uruhara runini ya cyane mu iterambere ry'igihugu kabisa kuko nayo madolari akenewe ayo madovize abura
nibo bayazana Nukuri. babaye benshi bari hanze bakaza gukorera imigambi yabo bayazana muri ya madolari n'ubundi ayakeneye ari ngaha akashikirwa. twe ngaha mu Burundi hari ubuzi bwinshi abantu bakora atama kontra bafise mugabo ibihugu biteye imbere maze kubona yuko kugira akazi kose ugakore ni kontra none aba bashaka kujayo ko muvuze ko ubuzi buhari kontra zabo bazosinya bashitseyo bazosinya bakiri ngaha bazisinya ryari Kevin ubundi haciye mu mwijima gatoya sorry gatoya utwishyure kuri ico kibazo wari uvuze icambere na mbere jewe abantu ndungika bose bagendera kuri visa do travail rero nta muntu numwe ashobora kuronka visa do travail adafise contrat do travail no kuvuga ngo ikiza imbere ni contrat ico bita reba contract ni contrat yo muri ministère do travail iri kumwe na permis do travail ibyo bita reba card no kuvuga utegezwa kubanza gusinya contrat n'amaterme yose arimwo ukabona ivyo wemerewe uburenganzira bwawe amafaranga ivyo umukoresha ategezwa guha umukozi ivyo umukozi agomba guha umukoresha donc les deux parties byose biba birimwe ukayisinya iyo uyisinye turayisikana donc umuntu ayisinya Bujumbura akiri ngaha bivuze ko n'umushahara azohembwa wose abawuzi agenda azi akazi agiye gukora agenda azi umushahara azohembwa donc agenda kuri visa do travail ashyitseyo acaja kuri medical check up kuko ibitaro vyinongira ntibavyemera canke Dubai ushitseyo utegezwa kuja kuyipimisha baca babuja kumufata amaraso bakamupima ibipimo bitatu bijya bisabwa kuri visa hanyuma bica bimuha uburenganzira bwo kuronka ivyo navyo ni ibihe ivyo navyo ni hepatite ni tuberculose na VIH ivyo umuntu wese arondera visa arabizi ko ivyo ategezwa kuba ameze neza muri izo mpande utameze neza indege yagutwaye niyi kugaruka ivyo naho nabibabwiye abantu nuko rero urumva ashitse aca ahejeje ivyo bipimo baca bamuha carte de résidence bakanamusigurira amategeko uburenganzira bwiwe bwose bakamubwira ati nta muntu arekwe kurenganya hana muri ibi ni kuko Dubai ni igihugu kigendera ku mategeko cyane ibintu byose biba biri ku murongo umukoresha niyo korenga none muvuze ko hatangura contrat imbere ya visa yego contrat irabonetse visa nayo ikirondera nande ikirondego nande umukoresha wiwe ni abari en charge y'ivyo no kuvuga twebwe tumwaplikiye twavuganye no amahera baba badusaba tukayatanga ibintu byose biba no na transport yo kuva jenda muvana ngaho kwanza ndabavana ngaho abashitsa ku kibuga c'indege ngaho abona ko bagiye bashitse hariya mba nakordonye umukoresha abo hariya abari ku kibuga c'indege aza gushikira umushoferi waho akamutora akamujana muri accommodation nahazoba izo zindi procedure zose zibandanya mu bisanzwe wewe nta hantu na hamwe yijana ava ngaha agiye ashika ivyo kubaho hariya hazorara byose biteguye aca abagiye ku kazi mu bisanzwe akaza karonka kirinto nk'ubabo hari abantu nako ndasohora amakontra yabo bandungikiye bo barisanse kugenda rode avril mugabo ejo hariho abazogenda mu iyo somene hari abazogenda misanzwe uko ndonsa abantu uko bagiye baraza batandukanye manda barungika wow umuntu yibaza ati none niki cyotuma abantu batiba ko ari ahantu kuja guca udufaranga donc nibaza ko bazonyaruka muga ku rundi ruhande igihugu cy'u Burundi ndamaze kubona benshi bidoga bavuga yuko tutari ku rwego mpuzamakungu mu bijanye n'akazi aho usanga n'ubuzi bwinshi abarundi batemererwa kubuhabwa ibikumbure rero byo bakaryo keza ku ibi bizofasha cyane ni naco gituma nakubwiye ko navyiyumviye ku n'ibintu bigenda kure wanashima nzosaba n'ubufasha n'abarongozi leta yunga kuko kuvyiyumvira gutyo si muri sanse yiwanje canke y'umuntu umwe muri sanse y'igihugu kuko kumva yuko dushobora kugenda natwe dufate bakatwaka main d'œuvre hanze iburaya ni ikintu ciza coba ari ciza cane kuko biri vyinjiza kabiri byinjiza kuri uwo muntu ari gukora bikinjiriza n'igihugu rero urumva kuji Dubai
barakura experience kandi umuntu yagiye i Dubai akabayo agakora afise akazi neza avayo yungutse nawe nyene kabiri mu mufuko hano mu mutwe ubumenyi abafise ubumenyi byinshi kuko Dubai si hahandi n'uwo bakora ikiyeda azogikoresha igipawa canke iki bazokwigisha imashini nyinshi abakora nk'abasaramara ukuntu bakora amamashini akora ibintu n'ubutabizi usanga wagiye witwa umuherupa umuede uwo muntu mugabo ucuba wa wundi nyene kuko baba bariko barabikwigisha no kuvuga ngo aba aide plombier aba aide electricien abo bose bagenda yitwa umuede mugabo kubera ukuntu babimwigisha d'une façon professionnelle kandi pratiquement acha bimenya muri iyo myaka ibiri hera nawe ari umuntu abizi neza kandi imyaka ibiri basenya abari renouvelable avant 6 mois barakubaza yuko urashaka renouveler hama barakurihira itike shakane ubufise vacances y'ukwezi bakurihira itike rero tour umukoresha mugabo benshi baca bazifatira ari amezi abiri inyuma ya contrat akaca afata 2 mois akasubira agiye mu yindi contrat azakuza bamurenouveler n'ivyangombwa vyose kuko residence ubufise ibingana na contrat ufise Okay, kurundi ruhande je ndashaka gato ugene usobanurire bakora dukurikira nk'uwo bayi Dubai ico gihugu murungikamwe abantu ko muvuze ko kiri mu buzi ni gihugu nacu bwacu kimeze gute Dubai novuga ngo ni igihugu ca mbere ciza ku isi nk'umuntu yahabaye kandi n'uwundi wese amaze kujayo n'abazungu baraza bahasamarira umuntu wese agiye agenda avuga ati wow Dubai numva imeze n'ahantu heza pe na ico ni ca mbere icya kabiri na ahantu hari umutekano 100%. Nta muntu azokwiba Dubai ni hahandi uzota amahera ngaho ukagaruka bayakorondeza canke uyata ubwiyo abantu bakakubwira turataye amahera yawe canke wanayibagira ubucuza kuraba inzu ihegereye ngaho kuko ahantu hose hari amakamera de surveillance ndabira amahera nta muntu ayiba uwo yatoye aca yashira hafi hegereye kugira nyene yaje kuyatora na ahantu rero wo kwinyegereza inkozi z'ikibi zirabaho ku isi yose abantu bakora amatentative y'ubuntu bw'ububisha ariko benshi abaraba Nigeria ariko nta ntambwe baterana igipolisi ca polisi y'Dubai iri ku rwego rwo hejuru ico ni ca kabiri nabonye ahubwo polisi baho bafise n'imodoka zirenze ngira n'izabandi neza cyane kandi banahembwa neza bakora neza wa muntu atazoguteroriza kubwira tushaka ko ndagufasha iki biratandukanye n'ahandi tusanzwe tumenyereye urumva ica kabiri Dubai umuntu arashobora kuhigira business ni igihugu kirimwe business ku isi yose apart y'ivyo byo gukora akazi no kuvuga ngo itundi tuntu two ku ruhande ushobora kura biraguha kwiyumvira nanje nuwokora iki ibi babikora gute no kuvuga ngo nahantu ushobora guterera imbere mu mutwe no mu mufuko umuntu yagiyeyo afise vision afise uko agiye gukora yo ava nayo umutwe wagutse kandi n'uburyo ntaba yidoga kanini mu bandi ba diaspora barimo okay sinzi ko ngira ngo ho bari ico twoba tugiye tutavuze byari ngombwa ko abantu bamenya kubijanye no kukurungika abantu muri kiyo ikintu cambere no hamagarira abantu bariko baradukwirikira nimba bashaka gukorera Dubai wanashima ni n'ahandi henshi bakaba bashaka ibintu biri mu muco binyaruka kandi byizewe ndababumurije bazozi wanje kuko nta muntu azozi wanje ngo yidoge ikintu cambere na mbere no kukubwiza ukuri ivyo ugiyemwo ni ibi bimeze uku bisaba iki ibisabwa ni ibi wewe ndiko ndakora bushoboye iki kuko si umuntu wese yocaza ngo nkeneye kuzoca nkora akazi je ndakubaza abana hakubaza urashoboye iki niki ushoboye iki kuko mbafise ama offre atandukanye amenya ati rero wewe ahantu ko ndahazi wewe muri capacity yawe urashobora kuja muri ibi ushobora gutangurira muri ibi wanashima ni ibi kuko ubuzi bwose ntibuhemba mwe hari ukazokwimuka mugabo wamaze kugira experience muri ibi rero abifuza umuntu azi yuko yari afise icifuzo cyo ku Dubai gukorerayo akagenda afise akazi akaba atari bwabona aho yoza ngaho kuko hari abantu benshi n'ubu rafa pase narafashije umumama ari hano yitwa Florence akorera muri Stephen ngaho
umva umusaza we bamutwaye agenda kuri visit visa ngo arafise y'umugenzi ngo nzoca ndakuronderera akazi or hari ikintu bataza amategeko y'i Dubai yarahindutse aragoye cyane iyo ugiye kuri visit visa ntuba ufise stati y'umuntu yemerewe gukora akazi hariya no guhindura bisaba guhindura ukazoja mu uronka yo employment visa navyo uyihindura hariya biremewe kuyihindura hariya biremewe ariko bica bibazimba bakoresha nta abakoresha ni bake bakwemerera kandi bazi yuko bashobora kurokrita byoroshe hanze y'igihugu yabaje ari bashasha baza bari kuko nivyo leta ya Dubai yegizije ko abaturiste baba baturiste abakozi baje abakozi baba bakozi yego kugira ngo bevite babantu agenda afise ukwezi kumwe ivize kamuhererako akaca aba umusampapye hari wo mwibarabara rero mugabo iyo wagiye uri umukozi umva ufise imyaka 2 uba ufise umwanya wo gukora kumenyera abantu rero abo mubwira ngo niyo ndi ngo wewe ngo tuduga ngo ndakudugane nzokuronderera akazi nzokwakira biragoye fise abagenzi banje benshi baburiko barambwira ubuwere ko wabikoze hiyo dufashe bazabo banaba ko boduhera akazi abo hari amakampani amwe abavyemera ati okay umuntu akavyemera nkabafasha nabo nyene mugabo nabahanura kuvino office employment visa mugako kurundi ruhande mu bariko baradukurikira benshi bashobora gushaka kujayo mugabo usanga ururimi ruhavugwa nibaza ko ahanini ari icongereza n'ubwo ngira nicara bukiri ni icongereza cyane la langue de travail ni icongereza hariho ubuzi bwinshi bw'abantu busanzwe bw'amaboko budasaba icongereza nk'abantu bakora mu mafactory abaede abo bantu nta congereza baba basabwa kandi nabo barakimenya kuko baba babana n'abantu bava mu bihugu bitandukanye bavuga icongereza rero ndabahanura genda muri ibi kandi nivyo binazimbutse akanoti karimwo rega iphone niyoza ko akanoti karimwo nyene karimwo naho mugabo abantu babayede bakora aho batomborera nuko baba bafise bandikiwe gukora amasaha 8 ariko usanga kenshi bakora amasaha 11 10 ayo masaha yose baca bayabandikira kandi Dubai hari n'igihe usanga wakoze dimanche baca bakugwiriza na kabiri ugasanga umuntu yahembwe nka $500 ko hari abantu muramfasha ngaha barungika $500 umuntu arungise $500 yahembwe ntaba yahembwa yo yonyene karasigarana utundi tunazokenera sibura rero ngo akanoti kariyo kandi wanashima nabo nyene baraza baba bariyo bari muri ubwo buzi babona ko bayafise umuntu yo bareka dukurikira ko mure atari mu Burundi adashoboye gushika hano ku biro umuntu nafise ko mushobora kumufasha neza cyane abantu nk'ubu equipe y'abantu muheruka kurungika n'abantu bari muri Kenya bari muri Kenya mugabo basanga barahenzwe nyene nk'ivyo vy'amaviza hari igihe umuntu amubwira ngo narakwaplikiye visa ya Dubai umugangwira barojete ivyo namara mubwiye ati ntibibaho kuko Dubai uri umuntu mushasha utarigera ujayo yego nta mpamvu nimwe yotuma barojeta visa yawe kuko ni igihugu kiri muri business kirafacilita abantu bagenda uwo ari we wese muri kategori yiwe bajayo ico kora n'amahera gusa umuntu yarisha abantu ko baprika visa hariya baba bafise ibyo bita amakota muri system amahera barimo yego barayakura ko ya visa ikaba ibaye applique ni online visa ikaciboneka muri 24 nk'ubu bitevye usanga ari 72 kandi twebwe turafise ukuntu turaba ngaha turafise amalinki yabari badukorana baba baduhaye umuntu aguhenze ngo narakwaplikiye visa ngo barayigira ndabibona wewe umpa passport yawe gusa copy yawe ndayishyizemwe muri system zilinki zabo zo muri immigration baca banyereka tu ntiyigeze gusaba visa we yarayisavye barayanka ubu yarayisavye igihe iraba expire byose tuba tubibona biba biri ku mugaragaro nukuvuga ngo ku buryo rero keshi nkaho usanga babwiye ngo vyanse baba babivye babivye niko mu kirundi ciza baba babivye umuntu akubwiye ngo nari nakurondereye aha ngo nagwahaye offer yofuma akubwira ko vyatevye kubera ko umukoresha ataragira nk'ubu ikintu conyene gishobora gutevya offer guteva
nuko umukoresha ashobora kuba ataraba ready kwakira uwo mukozi yashatse ugasanga aramubwiye ati nzorungika kontra mugabo visa ntarayapurika kubera ko azi yuko visa yapuritse ifise validite ya demo ngaha gusa akavuga ati nimba mfise kuzomutora muri uku kwezi ariho ndiko ndabarokirita bose abandi abarindiriza nzoza apurika uyu mwanya unyene nca ndabatora kugira ngo ntizizobe expire bakiri mu gihugu n'ahandi hoho kuvuga ngo vyanse ntivyanka Dubai ntivyanka vraiment kiretse umuntu bishobora kwanka Josurinyebye umuntu yabayeyo bakamwirukana dufate ariko sa yafatiwemo canka atavya ngombwa agira akagira deportation abo bari muri system niyo twapiritse visa zabo baca bazirojeta bakaca batanga motif ariko baca batanga la cause y'icyaca bituma bivuze ko ari igihugu kiri electronize cyane kiri informatize mu bintu byose nta na kimwe worondera ca Dubai utakironderera online ni kenshi ntibigusaba kwa attendinga ku mabiro babona ayo maviza barungika n'ama e-visa wewe bibera ngaho baba bayirungitse en PDF urasohora ukacugenda Dubai niyo ushitseyo igipapuro wasohoye ntibakira bakwaka passport yawe gusa bakayishira kuri kajya kayo gusukana ivyiwawe maviza ufise ni type zose bica biduka curengana we gusicuca ko gusuca kuri ayo maso baragukamera bakagusigara baba bakwinjije muri systeme nuko bimeze umva Dubai n'igihugu giteye imbere abantu bakwiye no kuja gukoreramwe ahubwo bakamenya n'ubwo bumenyi bakaraba n'igihe bizoshika ngaha kuko niyo isi iterica. Okay. Voilà, monsieur Richard Geno mano gushimira gose kuri ibi mvuye gute mwe muhaya karyo abarundi ko muri batari babizi uyu munsi ni banyaragasa yari twebwe ku Gaciro Media baze bibuke baronke ikisoda bashitseyo turabarangiye bakura tubabwiye ko dukorera muri mairie muri adresse yacu dukorera muri building ya mairie Hotel de Ville ngaha ni hasi nimero 12 yego ni nimero 12 hasi muri iyi building ya mairie bazozimira bashaka kuza ngo tubatunganize tubahaye ikaze dukora iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu. Okay. Nuko no kubateza kwamenya baraza ku contact iyi nimero twashize mwa muri video muzo muhamagare nibaze ko akanya ko kwitaba ama telefone ngira ngo karahari nico mbereye ngaha pour mama akandi kazi mfise ndi ku kazi ka bene gihugu ngaha ndabafashe kuja kurondera amadolari baze bateze imbere igihugu cabo kuko ni twebwe nyene tudakoze muri iyi myaka ngo twiyumvire ibishobora kuzozamura Burundi nta bandi bantu ni twebwe bo kubikora kandi twese dushize hamwe Uburundi n'abarundi Uburundi n'abarundi atabarundi nta Burundi nuko turagushimiye cyane dushimira cyane n'abafashe kano kanya badukurikira tuzosoye guhura mu bijyano by'ubutaha mwari kumwe na Omdi Shanyuma bye bye.